Mwaramutse Fideli avugwa hirya no hino kw'isi tuyahere ku mugabane wa Afrika aho abategetsi ba Tunisia bavuze cyo ku munsi wa mbere ko bahagaritse bongera baratabara amato yarimwe abimukira barenga 650 bariko baragerageza kwinjira ku mugabane wa Buraya baciye mu ibahari hari mu mpera z'indwi irangiye. Babaye abimukira benshi bafashwe muri ubwo buryo mu kiringo c'amezi 2 yonyene. Izinga ry'Ubutaliyano rya Lampedusa abo bimukira bakunda kugana bajamwo riri ku birometero bitarenga 140 ku rundi ruhande ko hakurya y'ibahari uva muri Tunisia. Abategetsi b'igisirikare ca Tunisia gikorera mu mazi bavuze ko muri rusangi abimukira 657 bari mu mice 46 itandukanye aribo batabawe canke babuzwa kujabuka hagati mu y'imisi ya gatanu n'uyu musi wa mbere uheze. Bibiri vya bitatu vyabo bimukira baturuka mu karere ka Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, abandi basigaye bakaba ari abanyetunisia. Muri Afrika kandi muri Mali umuhari w'iterabwo bushamikiye kuri Al-Qaeda warigambye jo ku munsi wa mbere ko ari wishe abacangiro 4 bavuye mu Burusiya bakorera ikompanyi ya gisirikare yitwa Wagner. Umutego babateze mu micungararo y'Bandiagara hagati na hagati muri Mali. Imenyesha makuru ivuga ko abo bakora iterabwoba batanye mu mitwe nabo bacangiro b'Uburusiya ku munsi wa gatandatu mu ntara ya Mopti. Mu kwezi kw'indwi uwo muhari nyene w'iterabwoba waremanze ko ari wo ubazwa igitero cabaye ku kambi ikomeye ya gisirikare muri Mali cari gitumbereye ngo kwihora kuko leta yifatanya nabo bacangiro ba Wagner. Umushikiranganje wa Afrika y'Epfo wo kwivuna bansi nawe Tandi Modise ejo kuwa mbere niho yashika muri Moscow mu Burusiya mu nama yatunganijwe n'Uburusiya yiga ku mutekano mpuzamakungu. N'urugendo rukozwe mu gihe Uburusiya bugihanganye n'igihugu ca Ukraine ku rubuga rw'intambara. Ni mu gihe kandi abasirikare b'Urusiya bariko barigarurira ihinguriro rya mbere rinini rya nucleaire ku mugabane wa Buraya. Uyo mushikiranganje wa Afrika y'Epfo akoze urwo rugendo haize imisi itari mike. Umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken agendeye Afrika y'Epfo. Urugendo rwa Blinken rwari rutumbereye kugwiza ibihugu vya Afrika beshikikiye Amerika mu kugaya ibitero Uburusiya bwagavye muri Ukraine. Afrika y'Epfo ntiyengeshanya kuvuga ko ataho ihagaze kuri iyo ntambara, ariko abasesenguzi mu vya politike bavuga ko uru rugendo rw'umushikiranganje Modise muri inama mpuzamakungu i Moscow mu Burusiya ari kimenyetso kigaragara cyuko Afrika y'Epfo iri ku ruhande rw'Uburusiya. Washington, ijwi rya Amerika. Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika umugwi ugira kabiri w'abashinga amateka ba leta zunze ubumwe za Amerika bari bamaze imisi muri Taiwan baratahutse inyuma yo kubonana na President Tsai Ing-wen hamwe n'abandi bategetsi ba Taiwan. Ugo rugendo rwabo rwakurikiye ubw'umukuru w'inama nshinga amateka Nancy Pelosi. Ubushinwa ntibwatevye gutangaza iyindi myimenyerezo ya gisirikare mu micungararo ya Taiwan mu kugaragaza ishavu kuri urwo rugendo rw'abo bashinga amateka bari barongowe na senateri w'umudemokrate Eddie Markey i Taipei ku mugwa mukuru wa Taiwan. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Amerika bw'imigenderanire Ned Price yabwiye amesha makuru ejo ku munsi wa mbere ko Ubushinwa buriko burarenza urugero mu kuvyifatamwo nabi kuri izo ngendo. Ambasaderi w'Ubushinwa muri nawe Zhang Yun yavuze ejo ku wa mbere ko urugendo rw'abashinga amateka aragasomborotso kandi ari uguca kubiri n'ivyo Amerika yiyemeje kwidakwiye gufata Taiwan nk'igihugu cigenga. Washington, ijwi rya Amerika. Amakuru ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, umushikiranganje w'Uburusiya wo kwivuna abansi Sergei Shoigu hamwe n'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres
baraganiriye ku kibazo c'umutekano kw'ihinguriro rikomeye rya nucleaire Zaporizhzhia mu gihugu ca Ukraine. Uburusiya bwavuze cyo ku munsi wa mbere ko mu micungararo y'iri hinguriro habaye urubuga rw'intambara. Ubushikiranganje bw'Uburusiya bwo kwivuna abansi bwavuze ko Shoigu yaganiriye na Guterres kuri telefone. Ibiganiro byari bishimikiye ku gukingira ico kibanza gikomeye. Kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi ihinguriro rya nucleaire Zaporizhzhia ryaragabwe ko ibitero, aho Uburusiya na Ukraine bagirizanya kuba inyuma y'ivyo bitero. Amakungu afise ubwoba ko mu gihe iryo hinguriro ryotegwa hoca haba isanganya rya nucleaire rikomeye cyane ku isi. Nico catumye hatumwa ko inama yihuta mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa kane w'indwi iheze kugira yihweze kuri ico kibazo. Ukraine yagiriza igihugu c'Uburusiya ko kiriko kirakoresha ico kibanza nk'ikirindiro ca gisirikare co guteguriramwo ibindi bitero Uburusiya bugamije kugaba kuri Ukraine hamwe no kubikamwo ibigwanisho by'Uburusiya.